ariko imbere ko ntangura ndafise ama media amwe tutari muri ntuze nziza narabivuze buherutse nanyuma ama media menshi ntarinzi mugabo abantu bari muri Siren bako muranyumva neza abantu bari muri Siren abantu bari muri ijya waka TV sinzi Landry abantu bari muri waka TV na muri Siren Vibe abantu bari muri Burundi on the map n'abantu bari muri Indundi nabaza ko nimba bari imwe botu bisi Siren Vibe waka TV Burundi on the map n'Indundi nimba bahari botu bisi sindabazi nimba bari imwe botu bisi murakoze kibazo cyambere reka mere kuri jewe Kwizi urumurivyi w'umurundi watwaye ama award menshi awards zika kuri 5 ndavyibuka ndetse warakoze ama hit menshi ndetse ukibandanya ugikora ufise umwami w'ibirere n'izindi ariko ndashaka kwanza cyambere na mbere tumenye kwanza Soul Swad ni giki cyaje gute ni management ni iki bimeze gute murakoze cyane ico kibazo maze kukibwira abantu benshi kucisha abantu benshi ariko sinzobura kukivuga Soul Squad nkuko mubibona ni umugwi w'abajeune benshi turi under 30 munsi y'imyaka 30 dufise goal imwe yuko Soul Squad ni selling soulful arts bisigura yuko umuntu agurisha ikintu akorana n'umutima nibaza ko namwe nimba muri hano ukumenyesha makuru canke kugira press secrete ni ibintu mukunda ni ibintu bivuye mu mushaha kujya ko mukwizinye agenda guteka ari ikintu yiyumvamwo apana kubera ngo yakibonye kuri nawe donc rero ni Soul Squad ni selling soulful arts turare kuri Instagram turare ku ma platform menshi murashaka guca muraba en detail ibyo dukora turafise imipira turafise amashapo nko mubibona turafise n'ibindi byinshi two turakora hama bientôt bigenze tuzogira na record label mugabiri muri gahunda ariko studio recording yo isanzwe ihari naho itaraba opened publicly ya muri rusange rero nivyo dukora hanini nuko Soul Squad ipanze ikindi kibazo nifuza kubaza kubera iki wifuje gutaramura Indundi Siren Vibe na Waka Light TV na Burundi on the map na Indundi baje abantu they are not professional ntabwo ari professional ntabwo ushobora kubukora akazi ugagenda gutora inkuru kuri page canke kuri faux compte y'umuntu ugatora inkuru idafise icemezo udafise ikintu na kimwe kigaragaza ko iyo nkuru ihari boss cyo gutangaza bose murabona vuze barafise nimero ziwanje ntimwegeze ayindikira ngo mbaze canke telefone mbaze please ibintu bimeze gute ko tubonye ibintu ibara ryaguye nobody sinasohoye album sinasohoye EP they never promoted ntabwo bigira promoting ikintu ciza endana kubona umuntu yakre account nimba ari wewe canke undi muntu yakre fake account akandika ibintu akacagerera bavuga ngo napfuye sinzi ko muvyibuka c'était en 2018 nkaneri nataka wa mbere agenda kubiposta ntigeze nyandika ikintu kimwe ngo mbaze ngo yo bimeze gute donc urumva rero iyo batazi ico bakora apana ko bicira akazi wundi muntu akazi kabo nimba kata byabana canke badashobora gukora akazi neza nta bintu vy'ubugejeje ni komeze ndi gucyaya umuntu tutariko turakora nuko nawe ndacho bamfasha Jendo mu self made ndembere izina ryanje hano nararyubatse kuko wanje murabizi hafi imyaka irenga 10 ndi muri no game nta muntu muri bo novuga ngo nza guha credit nabantu basanze mpari so rero narabisavye sikubabesha ni ibintu biri mu nzego kandi zikoze bikurikira neza uko birabaje nko kubona mu mbare ndabibwa mugare barabaje nko kubona harimo nk'abaririmbyi n'aba producteur bagiye babigiyemo uruhara bisigaye ko ari ya confident nimba ari umuntu afitisha ari canke afitiye inzigo canke iki je nta muntu turi muri beef bama bantangura mukabibona nk'ipowera bakandira mu ndirimbo ariko ni hezi yasohotse kuri YouTube ni for free ni muziki nakoze kuri je dossier nyine mwese muzi ivuga ko point par point abagize mwanya wo kumviriza ijya EP barumvise story behind every details muri ya ndirimbo murakoze please munkundire suri nyuma gatoya abenshi bako badukurikirana no mwanya hari abantu benshi batigeze bamenye ivyabaye n'ababimenye ariko ni namakuru yagira kwiragizwa n'abantu benshi batandukanye bavuga yuko muri bimvyi kuri 36 yoba hari ibintu yoba akora yoba ahuza ibitsina nabo babisangiye kandi amategeko y'Igihugu cyacu Burundi
mu karanga y'igihugu cy'u Burundi ivyemewe n'akaranga kiwacu nk'abarundi ivyemewe nta naho byanditse urashaka gufata ku nguvu byose ntibyemewe nashatse gusubira imbere y'abantu bamenye ivyo uri kurishura ko abantu benshi babona ubwishyura atavyo bagize ugerageje kuraba ico kintu bakwagirije hariho n'abandi bantu bagiye baraboneka bavuga yuko babikorewe bavuga neza ko kwatangwa amatimo nyabo kuri mwebwe muba mubazi canke byo byagenze gute kugira izina ryawe canke ama message yawe bamere nk'abayerekana byo bari byo canke bwo bari ubeshi kononera izina Okay, murakoze. Nkuko mwabonye narashize kuri Twitter post banyandikiye le 25 octobre ni konti ya fo yo kuri Instagram sinibuka neza izina ryayo mugabo turafise byose mu madosiye turayifise yandikira ngo nutaduha nimba ari ngo $800 siniko mwabonye boro ati tuzogucafuza ko dushobora ko sunyuma gatoyi hari abantu bansavye ko twokorana marché yo kudandaza imipira yanje yo kugira business tugafashanya nkigato tugafashanya rero je ndabwiye ati jewe marché yanje ukumwe nipanze ntabwo irinda guca mu maboko y'umuntu imipira ndungika hariya ndafise uko ndayirungika kandi ama pourcentage ndajya 100% yose muranyumva hamare mu nyuma rero nza kubona rero izo message bandikira ngo utagize ibi tuzokugirira ibi tuzogirira ibi so rero je byashitse je nitegure bya bintu nari bon sinzi ko agira bijya mugano nari ko nitegure ko bazogira ikintu kibi kuri jewe ama rero nkuko uvuze ati ibyagiye biboneka hariho ijya account nimba ari ngo buja 257 ya account yanditse bwa mbere bigaragara neza ko n'umuntu atabazwi umuntu aba afise izindi numero ziwe nimba ashaka growinga page na audience yiwe ivyo ni ibintu by'amabi turabizi amabigera bagakreya inkuru ya fo amanda ndavuga n'undi muntu sinzi ko ari mu mavuga cyangwa mu maître nawe byabonetse ko yagize nk'uruhara cyane muri iyo intox wewe sinzi ko afise ubwenge burengeye bw'abandi canke afise amashure y'ubwo bavoka burengeye abandi canke afise iki gusa nuko byagiye bigaragara ku matoza ariko rakogwa yuko byinshi yari ama montage bagiye bakora kuko uvuze ngo message sinzi ko mabonye na message banditse ngo Messi nyandikiye kuri account verified Messi yandika ngo please ngurasarisha donc sinzi ko message yo banzi bya Messi wo muri PSG peut-être ngira yo banzi Lionel Messi bakora ngo na Messi yanyandikiye ngo please ngurahara donc pour dire que muri mu matohoza kogwa nta ikintu bita preuve tangible ntibaja kuri message parce que message ni photoshop umuntu ashobora gukora message bikagira rero ivyo rero yari plan yapanzwe ndamwishorera Andre plan yapanzwe kandi yapanzwe n'abahinga mugabo nza kuba barambonyemwo bariri umuririmbyi umwe mu producteur umwe yabigezemwo uruhara nawe nyene vraiment birababaje hama kina cyo novuga nuko Andre ngerageje kwishura kwazo babajije uwo mu maître nimba ari avoka sinza kuvuga izina giwe muramuzi ndazi ko mwayibonye kwiporta volonté cyangwa gufasha umuntu yagize izi ngorane n'ivyiza izi ngorane no kuri ntamo nanje nofasha umuntu mugabo ari umuntu yize amategeko azica amategeko avuga ukaza gushikira ibintu ta preve nimwe ufise atakinda kimwe ufise kiza ko ico kintu ukaza no guca ushaka rero ngo umuntu mufunge cyangwa umugirire nabi ukore ibintu kuri we nibaza ko ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka kandi ico namubwira nuko ujye mu avoka yabigizemo uruhara cyane ku buryo jewe umunsi hogira icomba canka akagera n'ikintu kinshikira umuryango urabizi umuryango warakoranye abari hanze bari hano bose barakoranye nibaza ko ari we muntu wa mbere bagenda babwira niwe muntu wa mbere bazorabira hafi ko naronse n'amapera ama nimero ntazi ngo ivyo bintu ngo bihagarike ngo ibiki ngo babarire canke mugabo sindi pre kubiheba kubera haje naza ko baranyambuye impuzu tu je nane ndumuntu abantu bavuga ngo please ngo ngenda nango tukane kuri Twitter canke ibiki bati jewe ujya mu ntano wonze yavyanditse kandi nkene kumenya so rero byasaba yuko d'abord nihangana nkafata umwanya kuko naza ko mu artiste wese canke umuntu wese akora akaza kunda ni nk'umusirikare umusirikare yumvise urusasa ruvuze n'abafise inkoho ntihuta kurasa
aritonda akaraba aho byavuye akumviriza inkoyo yarashe yariyo hama agafata umwanya akaraba nabo bihangana baribo akaza ari gutanga icegeranyo mu nyuma. So rero muri rusange ni ivyo ujya mu avoka kandi yongera ibaze vraiment mwibaze mwumve aho ikibi c'abarundi ahantu kigera. Umuntu yubaho kuvuga ngo bamfatire imashini, telefone, tablette yanje gushika no kuri flash nkamara isomene yose. Abantu bari bandondeza ngo yara ngo kabaye ngo bamufunze aragenda ngo arafunzwe ubu ngo arafunzwe. Mebya byose na maetude kwa kwa n'igipolisi. Je nko kumfungira telefone murabizi mwe murabizi telefone niyo umuntu akayo kashe kaba karimo. Telefone niyo umuntu arondera nk'utuntu. Telefone niyo umuntu akoresha kugira ngo tumenyekanishe ibintu byacu. Ugacu yifunga indwi yose. Urumva ico kibi cyo mu avoka. Rero birababaje nimba ari abantu bagifise umutima nk'uwe gusa nawe arafise umuryango arafise ahava ashobora kuba adakunda je ahomva umuryango mvamwo kanyanka mugabo n'uburenganzira bwiyome cyo navuga coco kumfungira ivyuma ntaco nta nyungu yabikuyemo kandi nabaza ko Imana niyo mucamanza mukuru cyatumye ntafungwa kijya gihe yabikora nico kizotuma nibindi muzobi ntuge ngo nibindi bintu impamvu nazanye no bash hano ni conflit d'intérêt kuvuga business avuga ati kuko harama company menshi nk'abantu ze menshi ari muri Canada canke mu bindi bihugu agurisha brand nk'iyi wanje mugabo je vraiment murabizi ndi mu bantu bashoboye gufatisha ndagurisha ariya cyane rero ya ude group WhatsApp barakira ama group WhatsApp kugira ngo bagire ko bashobora gusa cafuze ino brand iri nyuma yanje rero nivyo barashoboye kubicafuza iminsi ngahe ariko rero ikibazo n'icyo cawe ubutungane ko burakora niyo mpamvu ubona ko natevye kwishura igipolisi ko kirakora amatohoza yimbitse bahereye ku bari hano bamwe yabaza ko dufasha umwe ashaka kuzana abandi ushika ujya muntu nyene ijya account yanditse bijya bintu murakoze Bon, cyasumije abandi nibo bakibona sinibaza yuko umugani wawe no ndi ngo gigihangange cyane mugabo avec le message naronse en date ya le 25 octobre yonyene ni kintu cagaragaje yuko yari plan iri monte ku rwego rukomeye so rero umuntu nkuko navuze mashaka kuba mufaka canke kariya ariko la solution si kuja kuri social media ngo mutwege canke umucafuze naze kintu gikuru ari uko umuntu wenyene nimba dufitanye ikibazo come straight to me face to face tubivugane tubikemura amave mu nzira sino rero kuvuga ngo ico nsombi nta kintu nta mugani ntaco mbona nandi cyane gose mugabo byarakozwe nyene byarakozwe baravuze ivyo bavuga urumva ntibigisubira inyuma ya Wenda kubaza chembe uremera ko ari uburenganzira bwanje gukoresha gusaba ko bikurako uravyemera ndakubaza wewe oya wambaje nende ko ndakubaza ushaka kumbwira ko we no ni uburenganzira bwa chance uburenganzira bwanje okay sigura basi ashobora kukubwira ati cyangwa yayiposteje hagize nk'ikintu basabona kitagenda neza kwanya se yakakubwira yikure ngabo ya bizon yego birabaho mu gihe umuntu akiriho nimba atapfuye kandi ntushavura sindiko ndagukarira umuntu agihari nimba atapfuye
ni droit yiwanje kubwira umuntu uti kubera ibi nibi mbona twokasama relation yacu nuko ikaba zundi wari ukora bazi ikaba nze babazo wansivye nagaruka kuri we sivyo Urakoze cyane bazikore cyiza cyane mugabo vuze reputation ngaratakaye n'umuntu arafa akamuheba reputation is just a matter of time ni ibintu by'umwanya muto ivyo woya reputation abafana nkuko bivuze barashavuye nyine ufata ururimi gumwe rukamwa sinzi mugani ko mu fyufu rero kiyagiye barabivuze barivuga of course umwe wese afata iyo version nyene uko nyene kubivuze nganaza ko umufane wa vrai nivyo hago je kuri kuvoje munsi ntsi nkuru je nka Instagram yanje yaraduze vraiment Instagram yaraduze ntuziraduge minusha kugira ngo Instagram yaraduze kwera je ndonga views nko muri story ngaronka dufate nk'ibintu nka 3 canke 5 mugicege naronka 10000 abantu baje kuraba juste na postinze gusa barabe umva abarundi bafate bakunda ikintu kibi haje bavuga ngo freezing ngo swate yaguze arena canke yaguze imodoka yimwe canke yagize ubugeni canke yagize show muri stage canke ntibyari kuba midetize kujya mu kwere ari ikintu kibi abarundi dukunda drama yaba ari ikintu kibi abantu bose ngo yagize ibi na donc rero gotse kuri we rero reputation ivyo nibi I don't give a damn ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu bisanzwe kuko wanashima ujya munsi yaravuzwe gushika landi wanatanga kuvuga ati shabuje ibintu murabe neza barabati none preuve ziri he preuve ni imwe zero baragira ikintu byose bari kintu kimwe so rero reputation ugukunda zogumaho nivyo hari abagenzi ashaka kuvuga ati tinambone turi kumwe naka mugabo ubwo n'uburenganzira bwabo mugabo abagenzi banje nabwiye ko bagumyeho ne mujye somene yose bagumye baza kunda ati yo bro turakuzira kwemera turagukunda so rero abagiye nyene ni abandi baba bari basanzwe bari munsi nyene ababuze gusakana gatogira abagenzi so bagiye rero ni goodbye hari nabandi bavuze ngo baguze impira yanje ngo impira yewe ngo byose ngo brand yewe ngose mushire hasi ngo giriki ni uburenganzira bwabo vraiment je nta muntu kuko nayo ko bayiguze amahera yinjiye wanje nta kintu twapfana ari amahe so rero bagiye goodbye hago nabandi rero bandi bazoza bandi welcome niko bimeze murakoze nibaze neza yuko yatubiye ko afite byinshi akora sivyo nyine kandi ntaguciriyemo nditebe cyane kuri kino kibazo cyane kuko ikibazo ndababwiza ukuri jewe sinasanzwe no kuvuga ikintu nakimwe kuri ino bintu sérieux jewe vraiment sinzi harabimenye mugabo urubanze ruri kure gose barambwiye ati wewe ugende uvuge uko navuze ati jele media dufitanye ugenderane bwiza apare bajye navuze nta muntu umwe turafikina n'abansotora mwarayibonye kago ndagarutse abaririmbyi n'abansotoye mwarayibonye nka Bface badufiki nkujyaye agenda kuri Facebook andika ibintu byambera bikoze yamansotora mu ndirimbo nkavyumva ariko siniga ndamwishura kwera jewe haye navuga ngo rap go king bande ngo jewe nguma ndi mu vyemeshe mu bireke je ndafise nakoze kandi ndabwiza ukuri jewe amamura peut-être ko simvuga ndi umuntu moze baransotora kangira muri beef mugabo sindabishura ariko igitugu kirakora n'igisumbizo si nivyo rakoragira panziza kandi my brother canke I don't know courage me kuca ugenda kuri social media ngo gira ngo werekane sinzi shase kwerekana haje yerekane ko ari umuhinga canke iki uburenganzira bwiwe rero nanagerageje kenshi murabizi dupowanye juste mwe ko je baravuze kera ngo turafise beef nawe bikiriki ariko ndamweka yuko je n'abajema banje akaza aho turi tugapowana rabizi kumutangasiza akaza tugapowa tugasangira moye mugabo gaca hinduka one time aganda kuri Facebook andika ibintu byogira gusa yerekane peut-être ko biya ntacu binkura ko jewe
umufana wanje nzogumara umufana wanje kubera byanditse narababaye kandi cyambwa ati yo bro ubu turakashije nambwe n'abajama banje bose ryari turi kumwe n'abajama nambwe ati yo je nkabona muri kumwe na naka zabiheze from nakugenda n'umuntu uzi neza ko ari inyuma ya mugabo afise izindi mind. I'm sorry kubabwira mugabo si umuntu mwiza from yeah Kwizi mu kurangiza Sonsela Swad ndetse no kuri account yawe urabukwiye kura Pandemic Vibes yeah album ariko hari indirimbo zitarimo hariho nka cinema ndi mu bantu igituma ndazivuza mu bantu wahaye umwanya barazivuza mu sinaguhaye umwanya je nta muntu umwe yasavye emission ndayimwiye aha ngaha baritemo vraiment ayo muntu asavye emission ndayimwiye atari juste gare wenyene yigeze kusaba emission igihe kimwe ndavyibuka vraiment juste cyo nari ngwaje mutama vraiment mwese murabona mutama daciye vyanga mugabo nkigato nta muntu ansaba emission ndayimwime nimba ari wayinsavye ntivya kuri Jesu umutima mubi canke kindi ashobora kuba ndi mu rucanke turi ariko naza ko ubu n'umwanya mwiza abo twakoranye ngaha mwakoze uzokenera ikiganiro canke kenera iki nimero murayizi canke Facebook canke Instagram hook me up dukora ikiganiro ngorane nimwe ya muri album yawe Pandemic Vibes ari ndi muzitarimo iye kibazo cyo cyarabaye mbega kata amasanamu zifise ubutaronkera umwanya wo guzibona amasanamu mbega nibazo bazihari kuba bigezehe kubitegura gute zitari ushatse kuba zitari kuri YouTube zitari kuri YouTube oya iyi album nayivuze yuko album yari juste abantu bayiguze umva sinoza kubwira nk'umuntu yayiguze amadolari 50 amadolari 300 amadolari 250 hama gace yibona kuri YouTube for free yaratanze amafaranga gusa narakoze clip ya mwo irimwo nzora nkora nakandi ga clip bigenze neza nkuko bavuze clip urazi ko bisaba uburyo bwire kore clip ya fresh atari ama clip y'umuceri w'amazi so rero tuzoza turatanga kamwe uko umwanya nzodukundira ya ngo nakoze cyane Fatanye niyo nkuru abantu benshi bari bakeneye mugabo je nanuko ariyo nariko ndaviza cyane yeah ubazikoze cyiza cyane bon sinovuga ngo like ngo ntibibeho makap canke iki bivana no guhomaka ishatse kuvuga rero ndafise fan base yanje nuvuga gute bivaye n'umuziki peut-être naba nkora so umuziki navuga cyane uri très beaucoup populaire ngaha nyene cyane gose mugabo rafise abantu bawumviriza kandi bawukunda rero wanashima je nta nuko nasohoye album nyinshi EP nyinshi narasohoye album nivyo last year ariko ni EP nayisohoye just nagiye muri studio ujya munsi wa 27 samedi canje muri studio dimanche mercredi indirimbo zari zihetse donc pour dire que rero kuvuga ngo kumenyekana cyangwa iki umuntu wese afite strategie ngena amenyekana ibintu vyiwe rero muri rusangi nta sinovuga ngo kumenyekana nkanaka jewe ko uretse yuko sanzwe ndi muririmbyi nivyo mugabo umuntu nafashe umwanya muremure mu mashuri mu business nibiki rero usanga rero des fois hari inguvu utakaza ibyo bavuze ni hari inguvu utakaza kubera iki bobo usanga ari c'est leur vie ni nta kindi kintu bakora gasanga c'est juste la musique ils sont concentrés gukora umuziki mugabo je mba ndi mu muziki mba ndi muri business mba ndi mu by'amashuri et comme ça donc kuba rero nta tagize rero ngo bi booming sana niyo raison ishaka kubirimo muri rusange